Mwaramutse namwiriwe aho muherereye hose. Mwebwe abashabiki ba Dusabe Content, aha mwebwe muribonera neza i clip canke iyi video mubona ngaha nyene kuri YouTube. Uyu yari umusani, n'umusani kwanza, ntabwo yari umusani. N'umusani akaba akubitira umuziki wiwe i Tanzania, kandi muramuzi abantu benshi bakurikirana imiziki ya Tanzania. Uyu n'umusani yitwa Bernas, kandi muramuze neza ko ari umugabo wa Nandi, na cyane cyane Nandi turabize neza. Nandi n'umuririmbyi umwana umukobwa muri East Africa ndetse Africa, n'umusani azwi cyane. Rero no kuvuga yuko iyi video mubona, nari ngombye kuvuga ikintu gito kijanye n'abasani ba Tanzania n'abasani bo mu Burundi. Uravye nk'igihe cyo kugira kampanye, igihe cy'imyamamazo, urasanga mu Burundi hariho ingorane, abaririmbyi bakigumura ntibagende gusapotinga umugambwe fulani, abandi nabo yani bakinyegeza ntiberekane umugambwe barimo canke ntiberekane ico barico. No kuvuga rero uravye mu Burundi na Tanzania tusanzwe tuzi yuko ibintu vya politike Tanzania tugomba canke abarundi bagomba kwigereranya na politike zo muri Tanzania. Ariko uravye Tanzania n'abantu yani politike zabo zikomeye kandi yani ziri popira kwisi yose. Rero uravye iyi clip n'umusani yitwa Bernas, aho yari afise igiteramo muri no yinga citwa Chuo Tuchuo. No kuvuga yuko yari afise ibiteramyo kugenda kubita show ku mashuri, izo za universite, izo muri nuzeya mu buraro, ibintu nk'ivyo. Rero Tanzania turaze neza yuko bimirije amatora, amatora akaba azoba mengo mu kwezi kw'icenda y'amatara mu kw'icumi. No kuvuga yuko rero Bernas yagize nubwo baravuga ati none ko twimirije amatora kandi jewe nanje nkabandi umusani, kandi amashabiki banje na amashabiki atandukanye ava mu nuzeya mu chama canke mu mugambwe wa CCM, abandi bava mu mugambwe wa Chandema. None bigende gute? Rero ico Bernas yacakora yagize ati reka ntumeko waziri canke umunani ni mvuze waziri ndibazangira muraza gutahura sivyo, umuministeri ajejwe inuzeya ivye ajejwe ivya politike mu gihugu ca Tanzania kugira ngo aze kumuhagararira. No kuvuga yuko mubona nyene ngahaye mujama ni Bernas aragira n'ubwoba n'isoni zugira performance y'umuziki. Kubera iki? Tanzania ugiye kubita umuziki muri iki gihe ca kinuze c'amatora bavuga ati no reform no election. None no reform no election, none bigende gute? Rero no kuvuga yuko uravye ngaha ayi byari vyamucanganishije. Rero twatugumye kuvuga uravye mu Burundi no muri Tanzania, cyane cyane twige politike zo mu Burundi, twige ukuntu ibindi bihugu bikubita politike zabo. Rero nitwisunge ngo twebwe ngo turi umugambwe kanaka ngo canke ngo turi umugambwe kanaka. Aho niya rero burya imigambwe yani novuga inuze umugambwe CCM n'umugambwe Chandema, yani ni imigambwe ibiri ukomeye cyane muri Tanzania. Ariko rero uravye ngaha Tanzania abasani baho yani nabantu bakunda yani gusapotinga umugambwe uri ku butegetsi. Uravye ni CCM, nka cyane cyane mu Burundi ni CNDD-FDD. Uravye ukacu usanga abasani bo mu Burundi aho bogenda gusapotinga imiziki, gusapotinga leta, gusapotinga umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo ubandanye ukora akazi yagenewe, usanga abasani binyegeje niyo babatumye ko bagende mu banuze mu makonseri. Yani biratangaje, yani novuga ko Tanzania barateye imbere uravye n'ukuntu nuze ya Bernas yitayeho gukora ikintu nk'iki. Ngoja niwaimbie. Amekuita we baby, kumbe naye ana baby, ni mshenzi akupendi. Kwa hiyo sikilizeni, ujumbe ni kwamba mkiwa shuleni msome, sawa? Na mkisoma mambo mazuri yatakuja, umeelewa? Mkizingua mwakani burudani hakuna. Tarehe 15 tunacheza tucheze. Hapana.
ameleta nani? Yalikuwepo haya kabla. Kila mmoja ajipige kifua, sema sisi ndio sisi. Sema sisi ndio sisi. Samia oye! Sasa niwaletee salamu za kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Sikilizeni vizuri. Mmesikia chuo kwa chuo, si ndio? Hongera sana kwa very good idea. Najua umeshafanya Arusha, leo uko hapa Dodoma, utakwenda vyuo vyote. Mheshimiwa Rais ameagiza upeleke burudani kwenye vyuo vyote vya Tanzania, kwa sababu wanafunzi wanasoma kwa nguvu nyingi, wanahitaji kupata burudani. Sawa? Mwakani tutapanga tamasha bora zaidi na tutapita vyuo vyote ikiwemo UDOM. Sawa? Hakuna kula hapa. La pili na la mwisho, mwaka huu mwaka wa uchaguzi. Ndio. No reforms. Hatutaki, mnisikilize vizuri dakika moja. Msikubali chuo chenu kikawa sehemu ya vurugu. Ndio. Mkiharibu maisha yenu hapa chuoni ni miaka. Chuo chenu kikawa sehemu ya vurugu. Ndio. Mkiharibu maisha yenu hapa chuoni ni miaka mitatu. Ndio. Ukirudi nyumbani utakuwa peke yako. Endeni haki uchaguzi. Unanielewa? Kwa hiyo pigeni kura zenu kwa amani. Kweli. Chagueni mnayemtaka na msiruhusu vurugu. Sawa? No reforms, no election. Mmenielewa? Wangapi wako tayari kwa uchaguzi? No reforms, no election. Samia oye! Mwezi wa 10 zitoshe, sawa sawa? Tumeelewana? No reforms, no election. Haya, mnataka burudani zaidi? Aje nani? Hakuna. Aje nani? No reforms, no election. Sijasikia, naambieni mnataka nani? No reforms, no election. Bill Nassir endelee.